muge cyo nize cyambere nambere mu Rwanda je cyo nakuye abanyarwanda barakora none se nyama ko avuga ngo mwaruhiye ubusa nta bumenyi mwakuye cyari kijuju sha ujya ko afise umuntu nk'abagore wowe cyukurikira urujya umusaza avuze ina wowe cyo wishura vuziga filme yanje vyamaho muri festival mu filme 40 nawo nko babivuze ari abapostinze izabaye sélectionnement long métrage zabaye 12 umva muri zo filme 12 general aravye gusa ukuntu nkibona ari abwo nakazina kanje bakagize gato bamenda igi mugabo filme vyamaho narayibonye kuva ico gihe rero sinasubiye kandi kwishira mu mutwe kujya filme vyamaho iri mu mahigano kuvuga rero tuvuye muhira wa munsi wo kugenda gutora amakuru navuye mvuga ati Amede vyuka tugende dutore prix yacu intore nindi ubwo yemejeje kuyandika naca nabisha kuri stati waze tugiye gutora prix y'intore nindi nico gitangaje no kuri stati yawe ziriweko ego tutarashika no kuri hariya uva Amede twace tugenda tuhitana abantu Esperance bakado mu muduga wose waje tuvuga ati n'abarivera ariva bavuga ati je ngo mpebe ibintu vya filme mugabo mbaye umumeyeya cyangwa filme yacu igapasa cyambandana abivuze yuko Alvera yamaze kumanika amaboko filme yasezeye tuza kwaza ko ijya intore nindi ko biba yambere ico bakimenye nawe waravyifuza ego vraiment kuko ijya yiwanje vyamaho si filme nayo ifise mu mutwe ngo yova yambere ikozwe nabi meze neza nawe Yesu nabamvuga ngo ni nabi mugabo ugereranije n'ibindi bikorwa yari karakora kuva za 2017 kiriya nico giciriritse ugereranije n'ibindi n'ibindi icyambere nambe icyatumye iza kusonga ryambere kuko nashize mu bintu by'Imana attention ajya Imana irakomeye ari mu ijambo ry'Imana hajya rikomeye cyane nakora ibyo by'amafiti ajya uzarashatse kwerekana yuko ko Imana ifise ububasha urumva ubwira kabiri naho arimo ubuhinga bukomeye cyane si montage ni abo siritiri urumva sindavuga histoire ko histoire yo irababaje ngo turunapa abantu navuga gusa ikintu nyamukuru kuko cyatumye iva ya mbere kuko nabajije bararavuga ati sha irerese ari mutu n'utubuhinga urumva arimo montage ziteye ubwoba ukuntu umwana kuko n'abazungu vraiment baraberekana umuntu bamukwiye gusa yamaze kugira rwaruzogi nabo je nayerekanye uruzogi anteta mwarukuye rwarwanya wako ujya mwana twaramukwe muri hope man twarabisavye n'urupapuro twarasavye n'urupapuro ati tewe madukina gaseni n'amasegonda kandi gaya twagakinye umwana ariko arari kugenye niko narira kabisa umwana avuyeyo mugabo yari amaze amasataro kuvuga ni scene ya nyayo ntavyo gufekinga kwe urumva ijya filme kugira nk'amanota ari ukuntu ujya mwana yatibutse ava hejuru ari abafise ubwenge bukomeye n'abandi bafise ubwenge bucuramye uko najyame n'abakobwa babimenye waragerageje kuyandika nabi je mu mafilme mba nifuza ko ukora saya ahubwo jezo gufasha ibindi bintu sinoyikora ruba twayitanguye kwishutinga ijya filme intore nindi itaraja no kunani intore nindi rero kubera yari ifise uburyo bwinshi twaje twikora n'ingoga twatanguye kwishutinga no kwa gatatu sinibuka ijya intore nindi muga byamba vraiment yarafashe umwanya munini ama montage na buryo bwinshi yatwaye muga yatwaye ubwenge bwinshi ya This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Hope you are doing well guys. Natwe ibintu n'ubuki, ibintu ni umunyenga turashima uhoraho. Ino ni Fresh TV 257 nitwa Ndikuriyo Leonce Desa, the son of God, Dr. of Law, aka Diko ndamwakira ma homeboy bamwita X-Ray Bam Bam. Unako yamaze kwinjira mu bwami bwa Fresh TV 257 aberewe cyane man. Yes. You look at the star. Urasa n'umustar kabisa. None ko watangiye mumubona guhera hasi mu kiyato ciza cyane akinisha award afise mu ntoki kabisa. Mwe mu bantu urabo kabona ngo izina niryo muntu. Usa n'umusani. Diko nabonye mukanya ahantu nakwakirire gato abantu bariko baragusamara bavuga ati no muntu ninde hari umuntu ukibona gusa ubushobora kubona ko bati no muntu is a star ariko ndakuyanganisha gato imodoka yakuzimige ugaca na hari umusaza urebe vyama stress ariko gusa umuneza ndaca ufise iki kiboro ndakiravye gusa ama stress y'igitoro urabona umuduga kuba bahagaze ntaco ariko vuga ati
Prince ufashe uno muhungu dutangire tumukomera amashi. Amashina yawe musaza urabikoze nyuma y'amasaha makeya kabisa. Yo Fest Cup 2023 urayikoreye. Amateka adasanzwe kabisa. Reka mbanze ndakwakire kwanza turaza kuhagera. Turakwakiriye. Bagiye murakoze cyane. Hama nkuko babivuza amazina yanjye benshi bazi cyane yitwa X-Ray Bomb aka Ibahebi yaki aka Ibahe bose. Umunyamugore umunyagatwa akabaherera kibagore ngane akoze amateka. Hama sanzwe ndumu akazi kanje kamisi yose sanzwe ndumu film maker ngaba ndumu kinyo film kabisa ngaba ndumwanditsi kandi n'umukomisiyoneri. Uri n'umukomisiyoneri? Umukomisiyoneri w'abagore abagore babandi je ndabatanga ngorane bari uri mubi n'abagore babandi ndabatanga aho ni muri film mugabo si mu buzima busanzwe ati arono nakantu abantu bakumenye ko amake ni menshi cyane ndanatanga rero numvise uri kuravuga ikirundi kuko wakuriye ahantu wakabaye uvuga igiswahili gusa. Ni nawe nagutinya kubera je igiswahili sisi cyane. Ndavata umusaza ko numvise n'ikirundi kivuga neza ni sawa. Je kawe daje sinzi nangabira no kuvuga mfise. Ahubwo mfise ingabira no yo kubayagurika. Kuko n'igiswahili kirandoka, ikirundi kirandoka, igifaransa n'icyongereza kirandoka. Ariko hari ukuntu ikintu ndagukundira ururimi rwo ariko gose ufise ko notion. Ubutegereza kwidebrouiller ukavuga. Ariko nibaza igiswahili nicuzi cyane. Nico ngerageza ahubwo gusumba ibindi ariko naho nyene ni swata. Ujya ngo uri no mu bantu b'imvukira bafise mu mutwe hateguye. Hama je ndibaza nguko basanzwe baje mu biganiro. Je sankugwaye narasaraye kubera umunezero. Rero muri hangana abakozi banje mwave mwiyumvira ibindi ngo ndiko ndabagara ko cange nashize kwa diko nahinduye amajwi nahinduse fisi jwi ngumengo ni kamiliyoni. Ati no tikumbure uri na the winner of Fest Cup tumunga baye mustar abaye wa mbere mu gihugu ahisa hindura ijwi wasaraye wari mu bantu babyinye cyane baratera induru nanje ndabimenya ahubwo ufise n'ijwi rikomeye kuko ryari kuba ryanagiye burundu kabisa. Bimeze gute rero imbere yuko twinjira neza ku gikorwa Bujumbura ikumereye gute mwanzino mpera z'umwaka? Ahubwo imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ngira aga surprise. Ico ni cyambere kuvuga uyu mwaka ugiye kurangira neza no utarahera neza. Ibikeregezo ndazi ko ari byinshi biri imbere. Eka n'umunezero ndashaka kuronka mu misiri imbere sindamenya gusa surprise nizo tuba dukeneye abantu nka twebwe twakuriye mu buzima bugoye cyane ego tugasenga cyane n'ibindi je kubyiwanje umwaka eka sijeje sabe n'abandi n'abafana cyane n'abantu bariko nkurikirana imihezagiro muri bose. Uvuze kana ko kurira mu buzima bugoye X-Ray hajya warabaye mu buzima bugoye? Abantu bakura cyane ni ngorane. Je nakwe mu buzima bugoye. Ubu bibona gute bakure mu buzima bugoye uno musi kwaba umuntu wambara neza nubwo umuntu yorabisaha gusa ibizimbye surugero rwa bose usa neza usige ugenda no muduga uno munsi niwe wakoze film ihagarariye izindi mu gihugu cyose wo wakira gute ufatiye aho wavuye ugacura abana aho ugeze uno munsi? Icyambere na mbere nugusenga cyane nico cyambere kandi nshimira Imana kuko haje ikintu dukora tuzi imbere yacu kuno ategura. Rero kuvuga kuba ubuzima nuko burahinduka kubyiwanje ndabukesha Imana subuhinga bw'iwanje cyangwa abantu uko umuntu kugira gufashe biva uraho kuvuga rero no munsi ndi ngaha kubera abantu subushage bwanje wowe urafise mu ruhara abantu bari kwangurikira bafise mu ruhara n'abandi bantu bose bari inyuma yanje kuko mfise team mfise abantu mfise abapapa mfise abana nuvuga abana bato urumva mfise n'abakobwa beza bankurikirana inyuma yanje bankunda vuga ati sinurara inzara mfise abakobwa mfise abafana mfise abapapa mfise grand frère ngao diko urumva rero mfise kubera iki kubera Imana kandi n'ukuntu nitwara yange sombi narayiteye umugeri urumva vuga ati jewe ngomba nje mu nzira nziza nzira y'Imana. Ingeso mbi niyo wahoranye canke niza abandi barimo wewe wakwevye? Nakwevye ibintu byo kubita umugorigori ariko warigeze ba umugore wese novuga nabi ahubwo yangeso kupiga gatabi muganizere kutagaciyemo akantu sina warahaswa ariko senda abagenzi bawe iki
oya ikintu cyose ucinjiyemo cyane tegerezwa ubu uri umugenzi wanje kubita nimba uri kubita nkaguma ndagukurikira inyuma ntegereza usanga nawe wagafasha ya ariko uri umuntu by'abagenzi banje benshi n'abantu bari mu maboko y'Imana. Wow. Ni kuvuga n'abantu bankurikirana bose waragize sabone kuri X-Ray Bam no kuri cya kinyamakuru canje Nyishu Media n'abantu b'Imana ya namuna ko cyamagije urasenga nk'umuntu urashobora gufata umunsi umwe ukavuga turamusingiye imbere y'Imana. Je ndi umuntu wa mbere nshira Imana imbere ya senga ijuma kwijuma bo je ndi umuzima ariko rero je nabonye imbere no mu bakizwa wewe ugira gutyo ukitembera je rwose ndimwo gusa arabamizima bamwe badafise ubwenge niko novuga baramaze kuvuga ko je ndi umukiriso mugabo je ndi umumizima ariko umukiriso ndamukunda. Wow. Ya uri umugenzi wanje uvuga ati merekeza mu rusengero turinjira okay uri umumizima wose nze ndi umumizima kandi abamizima bitahuye barazi ivyo tuba turimo kandi Imana nizo bavuga ati ngo uri umumizima cyangwa mu muriro ngo uri umukatolika cyangwa mu muriro baraba umutima w'umuntu. Wow. Ya je rero niyo mpamvu n'amafilimi y'Imana ndayakora. Mani warikoreye ko kabisa bimwe bikomeye kuko si bya bose wakomoje ku kantu k'ubuzima bubi rimwe umuntu acamwa ubwo nyene nca ni iruka kuri filime byamaho. Filime mu kintu cyambere abantu bariko barakunda citwa emotion gukwega emotion z'abantu kugeza igihe basheshe amarira bivanye n'ubuzima bubonekamo bw'umuntu yakuze agowe. Byo bifise ico bipfana n'ubuzima wigeze kubamwe. Bo burya buzima je narabuciyemwo ubwo je usuvuga ngo je fise papa na mama bose ndaca bafise ariko ubuzima rero narabaye na muka papa bamudogo nuko novuga twarabanye neza ariko umubanyi wacu rero nabonye ukuntu mama wiwe amufata nabi mama wiwe mama mukase wiwe nyera amufata nabi bati ni inkuru nziza reka ndayandike naniga muri 7e man ya uva niga muri 7e bati inkuru reka ndayandike uva rero mugabo gusa muri filme wandika inkuru y'ukuri mugahisamwe ugacushamo n'utuntu two kuryohora urumva kubera irya nkuru yarabaye ni true story ni true story ya ni true story ariko ihinyanyuye kuko harimo n'ibindi bintu by'ubwenge n'ibindi by'ubwenge voilà cyane nk'akantu ka montage koko akabarana kaguhebeye kajya kantu rero abwo ijya filme kugira nk'amanota ari ukuntu ujya mwana yatibuse ava hejuru ijya ngo ni flap kaya hano ngo ni flap bikaze ni Jackie Chan Jackie Chan wa Burundi ndo ara kandi kantu kuruzogi nimara kabonye kajya kantu rero ijya filme gusa ndiko ndayikora araba mama baba banyi baje kuyira uvuga ati ifilme batangiye kurira batangiye kurira ikiri kirakogwa rero niko vuga filme urashiramwo ukagerageza gushamo ibintu nyene uvuga ati miracle shamo ma miracle uvuga ati je gerageza kukira kintu kugerageza gushimisha abantu imbere yuko tuhinjira neza hariho uruhande utari kuravuga ko runakomeye cyane unatinyitsemwo rujanye no guhinyanyura kuri kamera n'ubuhinga bw'amamontage bwose nariko ndavuga imbere yuko nako kantu kose ucuka tubwira banza utubwira amateka yawe kuko ufise amateka manini abantu bashobora kuba batari banazi uburi nyuma y'ibikorwa byinshi byagiye banamenyekana utanavuga wicecekeye tubwira neza kariyeri yawe utangiye kumenyekana ubaye X-Ray bimwe mu bikorwa waragiye ugira mu ruhara. Bo X-Ray Bam mu mazina yanje y'ukuri nitwa Bampenda Idi. Bampenda Idi turanabandanya hari insolite yabaye muri salle baranahamagara izina ryawe aribage ngo ntiwanagibuka ko ari wewe ari izina rye rusanga cyamaze kwinjira gusubirira ariko je amazina yanje benshi barazi ko je nitwa Bampenda Idi ariko Bampenda wari waragiye bagixire tugishukuru cyangwa ni kwa kuntu menga yari surprise bati nije bahamagaye okay tuvyihoze reka mvuga amateka yanje yemen je nguvuga amateka yanje mbere na mbere je natangwe ndumuhinyanyuzi wa audio je nari mu producer warawe producer wa audio yo akomeye ama ico giherema okay ico giherema FM niyo imengo yari irinjira rero neza na neza urumva hama ego none we na gitoro ufise muri aho kamotoka wasura ukuntu reka ndamurondere mayera aca kurondera aho uri kugira ikice kinshikira niho rakora ikiganiro reka ndamurondera umutipe okay eba ni ikintu c'igitoro bizogenda neza ni bihe bicamwo ariko bikarengana sorry urazi ko narifise ama stress yaje kumbwira ko nzanye igitoro naco hama kuvyerekeye rero mu producer nari umuhinyanyuza akomeye cyane bo rero wabaye mu producer nakoreye abandi bana ari ndimo nakore na itife
nuko gusa nabwo yasohotse ari indirimbo je naratangwe kuririmba imbere ya vyose nawe mu producer acana wakuririmba ari indirimbo yanje yarahitinze cyane kuri Salama TV Salama yitwa Gero narivye n'umutipe mwitwa Justin ariko Gero minga ndayize harimo hip hop ya man kubera tukava warabaye umurapa kandi yari muri 2011 okay mvuye ngaho rero ikintu cyananeza cyo ndabiheba ibintu vya producer no igitari wangu wewe na piano shobora kuvuza gitari bo cyarananiye no kumerita neza naratanga kuvuga amadofa cece bingora bati muga kuri nani kuri clavier nari umusazi ego afati piano kandi je shaka ibintu biri professional duve muri manani hi wow okay nace ndabiheba muga nararirimbye cyo vuga tekana ngore kwigiki video uva muri video navuga ati jerekana ngure kuyiga nararundi kwa za madokima ama definition y'ama plan ibindi umengo biri kubirangura kugutahura je kubona umuntu yigisha bati nace ndondera umutipe umwe ari muri kamera yitwa niho havuyemo akazina kanje kitwa yitwa na director Chakap mu Cameroon wow rubacha vuga ati yari muri 2012 rero aho tugeze muri 2012 nace nangura kuvuga nace ndamwinjira tuvugana tutumvikana neza igifaransa cyo mu Burundi no muri Cameroon urazi ko kigoye arukuntu bitahura neza gawe yacavuga ati jezo kubera umwigisha yafati rero yacandungikira amadokima y'ibitabo bati iga ngaha natangwe kwiga rero ariko turekeye ngaho nagumye genda kwa Mede Patrick Amede n'umutipe mwitwa Berger muramuzi abanyene bagumye mama ife kuko ari ife nigariya ngenda kwa Mede bati Amede akantu nkine kitwo kunuko ibintu bizigutse urumva achavuga ati ndagafise nta confise Berger nawe n'umuntu yafashije amaide kuko ari tandukanye yo kwiga ku rupapuro n'amanani hi na pratique okay rero Berger yaguma nyereka pratique bimwe bati ugira kunuko muga Berger atanga avuga ati no ibintu uko avyigira sinaryamye ico gihe rero birebire nejo cyo nagura kuri ama comedy ari filme nakoze ndiko nakina na Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme ariko green screen kera rero green screen itarahitinga namukwe Van Damme hariya na je nacanishira hatwe dukina ngumu kandi yene nguri no mu bantu batinyitse canke bafatwa nk'abapapa ba green screen mbo sinagize atangiye kuzana innovation muri green je Sheriff atarashika mu Burundi akora umwami w'ibirere je natangwe gukora ibintu byo kuguruka byo gusambuka ibyo by'ama vampire gusa nace vuga ati ibi mu Burundi mengo navyo ba appreciate cyane kandi abyihinyora urabona ko na Sheriff yaraje yavuga ati umwami w'ibirere kandi indirimbo zizavure bagerageje kuri amatua de meza mugabo na respect bamu rero kuvuga ayo n'amateka yanje ukora kantu ka Van Damme nyuma yaho curabandanya cyambandanya nibindi bo nyuma rero cyo nangwa gukora ama comedy cyo gihe geze muri 2013-14 ni je warimo amagango Sharobaro mu Burundi ubona ko mututo comedy muga si cyane uri na gasone kudufyeri twinshi mugabo nace ndabireka bo ayo mateka dibaza ni maremare ni marefu shaka X-ray tugere ahantu watangiye ama activity meza rero ari kugwego kuva rero activity nziza nakutangwe gukora no muri 2014 filme ya Rarijo na Riva urumva ni filme yarahitinze cyane nta muntu akurikirana amareresi nyuma aho nace wari nyuma yayo narayikameyemwo nije nayikameye kwanza amajambo make gusa Riva nyene urazi nawe nyene umuhinga kiya gihe niwe yari karakora nije nayikameye akashika ku editing nyuma yaho narakameye umwanya tutari muko muri rya filme ya Kidumu urumva aho rero niyo yaca tutangura gukora n'umuntu yitwa Isezerano Isezerano tuwejeje aho rero Amede avuga ati je ngene kutwo dukorana n'uyu mutipe mu 2014 nyene Amede mane yakise Amede intore nindi okay niyo avuga ati jewe uyu muntu ndabona ko ari umuntu kabisa kuko Riva ari filme yari muri impano ko ico gena nkora muri impano video ari filme bamuzaniye Riva ikore na Berger iyo filme erabanani yitwa Mushibuka ya Amede yari ndende Amede arazikwandika ujya n'umusazi rero iyo filme yarabanani bachavuga ati X-ray ikore kuna petit moja arayikoze gushika na Amede guma yasamoko avuga ati wewe uri diamond nini rero kuva ngaho rero no cyangwa gukora amafilme nace nangura gucreate team yanje Mushibuka burayikoze team yanje yitwa Impano Comedy yarimo Marlene wari hanze Marlene yaramenyekanye n'ibyo Sami navuga ati petit cyangwa dukora umuti tuje dukora ama comedy Sami yarahitinze ico gihe
Yahije same uri mu bamukweze bakora ya je ndi mu bantu yaramu boosting okay hamanyuma aho rero zacu dukorana na Amede sinjya cyane nuko novuga ya sinzi ko no bandanya nibindi uvuze ngo Amede sinjya cyane ariko ucumenga ni njya bukebuke oya Amede sinjya cyane nka babandi arabantu twakuranye uvuze babandi mushatse kuvuga babandi nyene sinzi urumva barimenya avuze atuko aca bimenya baribo namaze kubavuga mu mazina ukuva rero Amede yatanguranye n'umugwi wiwe yitwa Arkan mbwa muri Arkan yarasambutse kuko ari filme ndibaza filme yatumye basambuka ni filme yitwa Agahinda k'umukenyezi iyo filme narageraje kuyikora twayikoze je na Berge urumva iyo filme twarayikoze abahinga babiri mu ihuriyemo urumva iyo filme twarayikoze neza yacimuha yani truye kuja muri Kongo muri festival muri Kongo sinzi ngene yitwa 2017 muri Kongo rero agaruse menga ni festival nimbaravyibuka kwa sinzi yamuja umugwi wacu sambuka Arkan okay kuvuga sinzi rero cyatumye Amede nabo batipe bafa kuko Amede nawe nyene umengo afise ukuntu numugumya banga kimya sasa je vuga ati rero je sinungu umuntu umweswe Amede je namamagaje bati je Amede urazi je ndumunyagatwa umunyagatwa bisigura gute nakano waba bati je ndumupondo umuntu ari direct rero Amede ko makini rero je nimbo kugira bajya ubweswe je suko je tuzokorana bikunze bidakunze twokorana je sinungu umuntu umweswe Amede aransiguriye avuga ati meze ukuntu kuvuga rero no munsi utakorana na Amede kubera iki Amede afise umutima sinorarinza Amede ari hajya ni niga yawe kugeza igihe filime n'ubundi Amede yamufashije gutwara award yo mu mwaka uheze n'ubundi burya ngo ni wari ihagaze inyuma ishusho y'umuntu Amede n'ubu kuko Amede ni rimwe niyo yazanya filime yiwe yitwa Peter na Diane nyuma yaho nyine tutarakora irya filime ishusho y'umuntu yambwiye ati je fise projet tumadukorana projet nyabaki ngimeze ukuntu je namusavye amahera bati kari filime yawe je sinayikunze ukuntu ati waya nayo wandise neza naramubwiye ukuntu kumbe we mubwizanye kuri manje ntavyo kubesha umuntu ngo watwitse utatwitse nawe nyera arambwiza ukuntu Amede avuga ati rero iyi filime waragerageje kuyandika nabi je mu mafilme mba nifuza ko ukora saya ahubwo je zo gufasha ibindi bintu sinoyikora imbere yuko ije shushiza Amede avuga ati je rero amaze gutegura ikintu ndeza gukora bati sawa yacagenda kwa Riva kandi uravyigiye kuntu yayikoze nabyo nuko novuga ikozwe nabi meze neza nawe Yesu nabamvuga ngo ni nabi mugabo ugereranije n'ibindi bikorwa yari karakora kuva za 2017 kiriya nico giciriritse ugereranije n'ibindi n'ibindi rero mu nyuma yaho rero acavuga ati se basifisa ga cinema gato kuba Amede akubiyaga cinema gato kiminota 10 umenye ko ari saa imwe ngo fisa ga cinema gato abari saa yose kiminota imwe akakumetraje ngene kuza basinzo cenda cyane muri festival bati okay ingo dukora acambira rero yacambira gapici kayo nkaga synopsis kana ndigatoya kamasegonda vati izi filme siyo mu Burundi ingo dukore tache tuyijako rero yari yahiyo ishusho y'umuntu ijya filme irarenze je nayikuze vuga ati filme ni yuwanje kandi yitegerezwa mani kumba ufise ukuboko kwiza je rero aruko kandi uri umupfumu umeze nk'umupfumu ikintu kiza gukubitwa wacu je vraiment ndakubwiye ati ikintu cyawe nagikunda ndagikora nk'iki wanje nditanga simeze nk'aba producer wa film maker wakora kubera gusa bikureko ngo ndikora ibintu byinshi rero Amede yo film ishusho y'umuntu turageje kwikora neza yabafana bo mu Burundi basigaye bafise ubwenge wakurikirana ikintu cyiza ugonse ikintu cyiza biragoye kubabesha uno munsi kabisa no mpamvu ishusho y'umuntu Amede ya BMT yamaze imyaka 2 atapostinze narafise ubwoba ati none hamutangwe kuyipostinga ifilme izoronga dika basi murondera umuntu ayigura mugabo kubwo yari igikoga cyiza ni mu madesanka none masanka bisanga mani yo filme yari novuga ko ari comedy y'uburofa yari fise ama views menshi kuri YouTube ariko yarakurikirana mugabo buri ige bisanga mani nayo garuka shakugira bashikane dika yo bari ngomba so extra imbere ko tugera kuri kugikorwa nyezina award wamaze kuronka binatangaza abantu nawe nabonye watangayemwo wasa n'utaraheza na subwa mbere je nibaza uronse award waragitwara ama mail so amakadrage n'ibintu byawe niki
awa itoze bongere bayibone Fescab 2023 meilleur rero métrage fiction catégorie nationale fiction catégorie gwego go gihugu nina international kubera no kugwego mpuzamakungu ntibarugarukanye ngo bivuze ko babikombiniye hamwe banze twibutsa utundi to award warumaze gutwara bo jewe kuva muri 2017 ari filme nakoze y'umutipe yitwa Bienvenue kiza Bienvenue yitwa birashoboka ndabashoboka iyo filme yaratwaye imbere y'abayitwaye mais masculine yo mbo yaratwaye umuhungu ne meilleure interprétation masculine voilà yaramutwaye hanze kandi je ico gihe naranse meilleur son urumva na certificat yanje yagumye ajya kwa Bienvenue cyane cyane bwa kabiri muri festival ndiko nava muri festival yari kuva muri 2017 gushika ubu nararonse ama prix kuko je na filme nimwe o posting je muri festival mbure ni prix nimwe urumva aho nacenkure iyo filme agenda ko mukenyezi kikamede nkasubira kuromba muri ishusho y'umuntu yarose meilleur son meilleur son meilleur montage dolane voilà uko kandi urumva ko ni filme nakoze niyo yaciba ya mbere filme y'umwaka atasemaze ko filme y'umwaka kuvuga ikozwe neza ibikozwe neza byose babirimwo kwanza okay hama rero ubu gira naho muri 2023 urumva ko natwaye kwaza filme nagerageje kurealiza je nyine apana gukora gose kurealiza byose uzi ko abantu batari banakuzi nk'umwanditsi mwiza kugeza igihe uwo kubita hasi abandi ajya gusara abantu nyene waranditse urarealiza ibiki byose ku matele wari uhari nk'umuhinga mu montage niho waba wicaye nibaza gusa umuhungu wawe nije pro nawe abahari mu abigiramwe uruhara kuvuga prix mushusho munarose prix ekani izi kuvuga narose prix zibiri muri rya filme yabaye ya mbere ni filme ya kabiri kuko filme ya kabiri je nayikoze twayikoranye na Niji Pro urumva ndabyibuka nivyo muhagurutse team amedahagurukije team yari ivuye ngaha niwe n'umundi wari uyihagarariye nk'umuhinga dasanzwe bagiheje tiji shooting so uburahagurutse ndagaruka kuri Fescab ujya munsi uri mu bantu ngo amajwi yabo yumvikanye uvuga uti tugende gutora igihembo c'intore ntindi mwasa nabamaze guprograma bavuga ati byanka byakunda turondere ibibanza bindi ariko filme ya mbere iraza ego bo reka nakubwire je naragize narabudepose ya filme yanje vyamaho muri Fescab mu filme 40 nawo nko babivuze ari yabapostinze izabaye sélectionnement long métrage zabaye 12 urumva muri zo filme 12 je nararavye gusa ko nkibona ari abwo nakazina kanje bakagize gato bamenda idi mugabo filme vyamaho narayibonye kuva ico gihe rero sinasubiye kandi kwishira mu mutwe kujya filme vyamaho iri mu mahigano kuvuga rero tuvuye muhira wa munsi wo kugenda gutora amakuru navuye mvuga ati Amede vyuka tugende dutore prix yacu intore nindi ubwo yemeje kuyandika nace nabisha kuri stati waze tugiye gutora prix y'intore nindi nico gitangaje no kuri stati yawe ziriweko ego tutarashika no kuri hariya uva Amede twace tugenda tuhitana abantu Esperance bakado mu muduga wose waje tuvuga ati n'abarvera ariva bavuga ati je ngo mpebe ibintu vya filme mugabo mbaye umumeyer cyangwa filme yacu igapasa tinazakubanda abivuze yuko Arvera yamaze kumanika amaboko filme yasezeye sindamenya urumva rero two turajayo twace dufata n'agafoto bati waze twishikiye aho nyene tujeje kugira no kuri Facebook na sheda iposting waze mwitegure bagomba baduwe prix y'intore nindi muri Fescab twamaze kuwashika uko wavutse okay urakurikirana kuvuga rero ijya filme yanje vyamaho Amede arayizi kuko yarateye ivyumviro mu kwandika yaraterereye yego yaratemwe ivyumviro kuko naje nonera ivyumviro mu mafilme yiwe urumva ivyo byose navyo twari twiteze ko ijya filme iza ya kabiri cyangwa ya gatatu rero byibaze byabaye barabikurikiranye muri Fresh TV warabishize ko byose batangwe kuhamagara wa gatatu wacha nibara mapme wa gatatu n'ibindi je abwo wa kabiri bahamagaye nuzeya twaziyeme filme no witwa Lise Belize urumva hamagara deuxième filme twumva bavuze ngo intore ntindi wowe binavuga yuko ani yavuze ko muri micanye nimba sizo watangiye gutera vate bana dutara rero wamagaye intore ntindi Amede yagiye atishimye kwanza kubona filme yive ya kabiri mugabo gusa nuko nyene amasina jeje byarambabaje cyane
kubera wowe ngo wanasa n'uvuga ati rero jenga ndahomvye meyere so nibindi nahora no kubera wowe iyo wameje ngo abaye wa mbere hari ibindi bihembo utekerezwa gutwara voilà wasa n'umuntu hagurutse ati dutahe amenya vuye avuga ati ndiko namubwira ndiko namukubita aguruka tugende tura amacertificate nari namaze kubera iya mbere yo ntimwibaza yuko yoba iri muri team yiwanyu oya ije nivyari wawe to yubatse rero so ate yoba wacha bamubya reme nimba ari reme itoma nimba ari itoma reme eko kubera reme yari yaje mwo kenshi kuko niba gume kandi yarose ama prix menshi urumva je ndibaza nuko rero ibejya umva bayamagaye iba ya mbere vyamaho twese twawiye mu gahundwe vuga ati ibintu birabaho reko narakuravye ahantu wari uri wahagurutse uteba menga niho havuye kanova ati izina ryawe waragibagiwe cyane umva wamenga ntiwumva ivyo ari byo ego bikuvuga rero nuko mugabo Imana ishimwe cyane kubera ibintu byose kubera iki wagiye mu higanwa ufana filme y'undi muntu kandi nawe ufise yindi bisa nuko menga we ntiwiyemera kugikorwa wakoze mbo hapana filme y'undi muntu filme ya Meddy bari filme yanje naje niyemera sindikijuju je ngora filme z'ama CV intore nindi ni filme ya CV kabisa yiwanje n'umwana wanje azovuga ati papa yarafise ukuboko kwiza mugani irya filme irya vyamaho sinari nayishizemo niyo mpamvu rero ibintu vy'Imana iyo nararoze mvuga ati je nararoze kabisa ngiye gutora prix ya filme vyamaho urumva ariko gusa naco vuga ati jewe narabishize mu maboko y'Imana naravyibagiye ahubwo vyabaye nka surprise uvuga rero niga filme niba yatsinze ahubwo Meddy nayo inkuru ukuntu ndaratangara yuko mu kuja kudepoza wowe habuze gato ngo ntunagende mbwa ati urazi rero umusaza reka tubanze duheze yiwawe twirukanga rero ji wanje nubwo cyozamwo ariko tuwe dufise intore intore nindi yaratwaye uburyo bwinshi ahubwo gusiga yiwacu yatwaye uburyo bwinshi byamaho yaje kukanyuma usa n'ubwigira nabihebe mugato depoje mu misi ya nyuma y'inyongera ego kuko diga filme yaratutwaye mu mwanya munini cyane tatanga kwishutinga mu kwa mbere twayejeje gushutinga mu kwa kane yatwaye amezi ane gusa turiko turayishutinga kuko editing nayo yafashe amezi abiri Nuba twayishutanguye kwishutinga irya filme intore nindi tutaratanga itaraja no kunani intore nindi rero kubera yari ifise uburyo bwinshi twaje twikora n'ingoga twatanguye kwishutinga no mu kwa gatatu sinibuka irya intore nindi muga vyama vraiment yarafashe umwanya munini ama montage na buryo bwinshi yatwaye muga yatwaye ubwenge ya no nk'ivyo igisire nk'umuhinga rero ubona ari giki filme yawe yarasumbije izindi kugeza igihe bayiyambere kuko nuko vyagutangaje uri umuhinga ko mpande zose mwa bino bintu ubona ko barakahe kandi kantu kakabigifise yasumbije izindi kugeza igihe ibaye ya mbere intore ntiri tubanze tuyireke kuyikompara nayo bo irya filme ndavye icambere nambe icatumye iza kusonga rya mbere kuko nashize mu bintu vy'Imana attention ajya Imana irakomeye arimo ijambo ry'Imana hajya rikomeye cyane apari ibyo by'amafitifi ivy'ifitifi ajya uzarashetse kwerekana yuko ko Imana ifise ububasha urumva ubwira kabiri naho arimo ubuhinga bukomeye cyane si montage ni abo siritiri urumva sindavuga histoire ko histoire yo irababaje Enko turunaba. Ano navuga gusa ikintu nyamukuru kuko cyatumye iva ya mbere kuko nabajije bararavuga ati sha irere sari mutu n'utubuhinga. Urumva arimo montage ziteye ubwoba ukuntu umwana kuko nabazungu vraiment baraberekana umuntu bamukwiye gusa yamaze kugira. Gwa ruzogina je nayerekanye uruzogi ateta mwarukuye gwarwanya wako. Ujye mwana twara mukwiye muri hope man. Twara bisavye n'urupapuro twarasavye n'urupapuro ati tewe madukina gaseni n'amasegonda kandi gaya twaga kinyu umwana ariko arari kujye nyine ko narira kabisa umwana avuyeyo mugabo yari amaze amasata kuvuga ni scene ya nyayo ntavyo gufekinga kwe urumva ivyo ni ibintu byadutwaye uburyo ku munsi umwe byadutwaye nk'ibihumbi amajana 2 kumukura ariya kuje bisaba umuganga akakwemerera wacu mutara mu bito ahantu akanye urumva ahubwo twase no gufunga akandi kantu katumye irya filme babona abajire bavuga ati aka kantu vuma abantu bategereza gutwara n'uyu mukobwa cyatwara prix irya mukobwa yagije gukina ari ahantu yavuye kumanga hejuru utarayirabe iyo filme vyamaho aza kuyiraba neza urumva akagwa hasi umva cyo manga bakomeje kukavuga ngo ni frappe ko irya kantu vraiment kandi bo kuko byaramunaniye kwaza kubikora je nace ngenda nkamwereka ati koruko ijya manga none yarayivuye ko nyene shange n'ubuhinga oya ni vya vrai nyavyo si montage na montage je shira mu 100% iyo vya mama turade na mureke ujya sherife bijya byinzoka zigenda ziranyogomba mu ya inzoka naragerageje ariko urabona ko ya byinzoka nabikuze muri ndoto mugabo usivyo kandi ngeze ko ngerageza gukora nka Jackie Chan kabisa nimba mu baguruka guruka ivya nyavyo
urumva ni kuvuga rero utwo tuntu inkuru histoire yayo nayo nuko ni histoire wabaje cyane ni histoire wabaje ndibaza utarayibona arashaka gusimbira akayiraba yeah so ubona twigeranyero n'intore ntinda abantu benshi bari bakomeje kuvuga ngo niza kubiya mbere yiwawe ntinashigwe mu majwi hari abantu bavuze akantu niyumvira ati nzoka kubaza ni wasa ati X-Ray mu murabe neza sinjyajya n'umuntu wa Medeo hagufi na hagufi ariko bigaragara ko akandika akantu ko kabijya yibikiye muri byo amaho yanka kugashira mu ntore nini kugira amede atazogoma byini nsinzi ngo niwe wa mbere ahubwo X-Ray nawe nyara mukubite hasi X-Ray yako kandi kantu kakagobora njya washizemwo ukima intore nindi ni kubera iki ako kantu rero agana kiyo wanje iyo niye sinye yanje webo urumva ako kantu karaka angwe kukwishura mugabo abantu biyumvira byinshi abantu niboreka kwiyumvira kuko kila misi yose kirema muntu ari abafise ubwenge bukomeye n'abandi bafise ubwenge bucuramye uko rero kubyiwanje abafise ubwenge bukomeye bamaze kubona bace bakompara filme kuko filme intore nindi na vyamaho ayo difira mugabo ijya filme vyamaho nimba yacenga muri categorie nationale yo mu Burundi ari ahantu itoca imbere ijya filme intore nindi sinzi ko babibona mu Burundi dukunda ibintu bibabaje kandi dukunda ibintu bisemesione kandi dukunda Imana ya mu Burundi rero ko vuga ijya filme yanje ikintu cyo bacasi sikuvuga ngo kubikora ni histoire kandi muravye ninge nikozwe yiwanje birafyataguritse sico kimwe niga ya Mede no kuvuga X-Ray ndiko ndakumva usa n'umuntu yemera ngo intore nindi iranarenze byamaho voilà atariko kubuzwi izindi mpamvu runaka zajiri jaji no mu Burundi ifise kumbore tubijya n'ibyo abarundi bakunda bivanye na tere yo bari yo mpamvu yaciye ko intore nindi kandi vraiment attention rabijya filme ya Mugisha ijya filme ni urofa mugabo yarakunzwe cyane kubera ibintu by'Imana n'amarira kuri zabantu nikuva rero ijya filme vyama ikintu cyo yacimbira izindi zose nivyo bintu n'ukuntu ujya mwana yakoze yakinye ni ibintu bibabaje ukuntu intore nindi ni filme ikozwe neza kandi iri mu bintu inkuru nyene ziri ku mugabo bijya n'abantu benshi barespecta cyane nta bintu abantu nabwo babirespecta kuko abantu bo mu Burundi dukunda Imana cyane uwo uremeranya na comment nabonye uvuga ngo ifilme vyamaho ni nziza pe atariko X-Ray yishimire ko yaba ari umunyamahirwe cyane muri no edition 14 gusumba kumva yuko ari umuhinga cyane iyo bariko uyu uhagaze imbere ya filme bariko barakugereranya n'intore ntindi uremeranya n'uwo muntu asa nuvuga ko award watwaye harimo amahirwe menshi gusumba ubuhinga wo hava wiyemera ngo muri vyamaho burimwo urenze ubwo mu ntore ntindi ico wemeranya naco oya byose kwaza je kubyiwanje nifuza kwaza ko ijya intore ntindi ko biba ya mbere ico bakimenye nawe waravyipfuza yego vraiment kuko ijya yiwanje vyamaho si filme nayo ifise mu mutwe ngo yova ya mbere ariko gusa kubyiwanje ubu ndiko ndatahura neza ko Festicab iri kwiyaja ku murongo nkuko Leo se wenyene yigize kubivuga kuko je ndibuka tugija kudepoza twamusaze Leonce muri biro atubwira ati ngo je ibyo narabihevye je shira gusa timu yanje irabe utarishakana ngo kajya kana kamwana wa mama kuko rero Leonce kwanza cyambere na mbere ndamushimira ujya mutama wacu ariko arabyifatamwe neza hamade baza byo gukritika n'ibintu baza kubituraza kubishika ariko gusa nico ragoma vuga kuvyerekeye ijya filme vyamani na intore nindi intore nindi ni wanje vyamaho ni wanje ariko kuba abantu ni barega compare ibintu na eka ndabisubiremo intore nindi na vyamaho intore nindi nk'akarorero tujye kudepoza nko muri Tanzania na vyamaho ari gije intore nindi yo pasa ya vyamaho igakubitwa bivanye n'igihugu ibintu birespecta ukuvuga no musi mu Burundi turespecta ibintu vy'amarira ibintu vy'Imana ishusho y'umuntu sha ndakwereka ishusho y'umuntu sha ni yapasije kubereka ari ibintu vy'Imana ari ibintu vy'amarira nibindi abarundi rero film yari fise na histoire ikaze yarimwo montage zitari bwako umuntu yisokora mundi n'iki akavugisha undi muntu nonga rero iyi je nakoze ako kantu je nayanditse film bwati ni film yo muri festival urazi ikintu natawe X-Ray watahuye wasiguye ikintu nakunze kivuga ngo bivanye na tere ni nkuko kwindirimbo ari indirimbo ishobora guhitinga ahantu runaka bivanye n'ivyo abene gihugu bakunda igeze ahandi ikabaswata ntihitinge kubijanye n'umwana abantu bavuze ati nukuri nubwo yaba yakinye muri filme nziza ntihari bwagere ko atwara meilleure interpretation féminine no kuvuga mu kirundi nko kuvuga ngo umukinyi mwiza w'umwaka w'igitsina gore uriya mwana uremera ko hari bwagere igihe X-Ray yatwara award nkijya
muto anje ufite ubwenge bwinshi bo reka ndakubwire rero urazi n'ibintu byo kubetinga harimo amashance ariko uravye ujya mwana w'umukobwa sa amashance uruzimbe ujya mukobwa vraiment arazi gukina je nagube ndamubona ati wewe rero atanso umuntu umubyatirira ubunyene agacakorora amosozo umengo yabuze umuvyeyi azi gukina gusumba Aruvera sangwa afise n'izina Aruvera nawe kandi nawe yarakinye muri filime ya kabiri akina gusumbya Kadora Vere Mwego asumbya Berize uyatwaye filime ya gatatu uya Aruvera ararenze mugabo rero baca baraba egana ma age yagira arafasha imyaka Aruvera arakuze ujya nawe aracari muto ujya mwana rero afise don abwo rero bamutinye gusa ujya neira wanje ngo nagafi wirobeye kuva kiri uruhinjura muzana bukebuke ego vraiment je nanzi ko mfise man tuzofata ubisiza ariko je kubyo wanje nifuza ati uno musi ninafa umuntu kana kwazova tujya muntu wow namaze kumva namakuru yuko umugabo yitwa Ahmed agira mu lokirite ntimuzahava mu bifa ibiki bagira mutwara Ahmed kesha kuna kuntwara abakinyi naco kuko ndazi ko Ahmed ni timu yanje nta kibazo mugabo niyo mutwara uko nyene umukobwa w'igiheko yirabura yakinye neza yigeze kugutwara ari he umukobwa nice nice ubu yararose mu diaspora jewe abantu ufata hose nibo genda uko nyene yari kimetemete cyari kimetemete cyari mfise ibisusu nice yari kubura mu diaspora je sinavuze ko akaze kubwiba ubumetemete ahubwo gusa yarankineye neza muri ihurizo ry'amakuba ninde yarakinye neza kabisa oya ujya rero kurujya mwana yitwa Ange ati arabikwiye Fescabe yacishijeho urubanza bategerezwa guca ego vraiment jewe ndi mu bantu badahemba babimenye uzovuga ati ngo X-ray bahebi yake ngo ngene ko nkina yuwawe je simpemba vraiment uhemba oya simpemba vraiment Tefwasi rero nturi professionnel man urakoresha abantu man mu Burundi twohemba gute man muri Fescabe twarosanga icambere bazi kuri YouTube turongaga ariko Ahmed arahemba muri ya make Ahmed nahemba nindahemba man ashobora gufata miliyoni zingahe akazi gukubita urumwe kugira mukore film umukinyi najeyo nampemba basi ndakubwiza uko man muri filme ndundi biragoye filme ndundi urayizi ahubwo gusa icyo nosaba nka leta yacu umuvyeyi wacu ko yodushira ku buntaye mugabo kadukore je nari mu Rwanda reka nsimbere mu kibazo cyo mu Rwanda naho waragiye mu Rwanda hajya mu Rwanda waruri iyi ntuze imasha kete niho wari wicaye ya narige kuraba ama formation kuyiga ukuntu abandi bantu bakora mugo cyo nize cyambere nambere mu Rwanda je cyo nakuye abanyarwanda barakora none se nyama ko avuga ngo mwaruhiye ubusa nta bumenyi mwakuye kigari kijuju sha ujya ko afise umuntu nk'abagore wowe cyukurikira urujya umusaza avuze ina ocho wishura ahubwo mushi umusaza nawe umwana kubiswiza riha kubahotorera yo mamba abari byo mu Rwanda ni ubiza je ni bya muri gahunda oya je naje fisa ama freshere naje fisa kandi kaza wewe washonje uri mivinyo nako nyiri kuranywa kawaini sinajyama twagumye tunywa mu Rwanda kandi rero inzoga yari irazimvye twagumye twanyoye inzoga imisi ine muri iyo misi twari tumazeyo imivinyo 15,000 z'amanyarwanda hafi senkani mire senkani ucuvuga ngo twagiye dushonje sha dufite amahera je nagena naye umuriyoni umwe urengako nagarukanye ibihumbi 200 najyame n'abakobwa babimenye wajyamenye n'abakobwa n'abashikanje bo mu Rwanda wewe bantu X-ray ngureno kata nakubakata ngurino mu bantu ngo base gukubitirwa mu Kimasuro i Kigali oya je zajigijigi ngura zibangamira hariya mbo vraiment ari amakamera nagomeza ubwa bubiro bwo ngamucara mu iwacu mu Kinama ari abakobwa je bambonye vraiment kuko aryo nasanze mu Rwanda baratuza barabazi sana warageze usanga umusare hari man aho twashikiye tugishiga gusa ngo bamutipe kakano agashize ese ko gumunyikanyika gova niga filme yanje goye ngo baradukurikirana ngo sha wewe vraiment umusazi ujya filme yawe nguzo bananyage yarise bakavuga ikinyarwanda ngo wewe vraiment akana wewe ngo nyika turabi uri kuravuga uburyo ohariya wakuye n'ubundi bumenyi mu Rwanda ubumenyi voilà ya hariya twakuye ubumenyi bwinshi je cyambere nambere avuga ati cyo nakuyeyo nasanze abanyarwanda barakora wakurumva kandi amatara nakiga cyambere avantage bafise ariko barakora bacusanga ujya bamenya twarahuye bamenya tubwiye ati jewe ngiya saa 10 nacavyuka saa 2 zo mu gatondo ncansubira gukora nkasubira kandi kuryama saa 10 aha mu Burundi ndakora ico kintu atari jewe nyene ngiya saa 7 saa 8 mu ba filme maker wowe uryama saa ngapi bro wowe uvuye ngaho uriko urisinzirira ko ama ngo ushaka ko uhangana n'abahebi yake
Wiryamira saa 8 saa 8 saa 10 ukabura vyutse. Mbyuka n'ivyo gato ariko ucubyuka nka saa 3 saa 2 saa 1 na nusu ko ya none nk'ubu igisere uramutse ufise urugo aronka umwanya wo kurusobanya ndarufise cyane amen ufise nk'umugore uramuronkera umwanya zo murondera umwanya nyene uryama saa 8 ukikangura saa 2 azokwimenya adashatse nazo agenda ariya ega tutegeza ko tuba mu bundi buzima cyangwa abandi bantu baba abandi umugore wawe akuvanze wo komendo na kimwe Jason Ovanze ushafata bari film uberewe cyangwa bari film kwa nyina film kandi wamufasha amaso ko wafasha ko ari movie irikiraba cyane mfata ko ari muko ndagishizemo nk'umusare nka Jeff abakobwa benshi n'umnyene uvuze ati nanye muri commentaire na wewe nimwandike ko mukunda bahebi yake boshunguruka nk'imvura ni problem nisabaye ndo uyu kabisa mutipe yanimi ya jengu ndanafana cyane kubwiza ko gende umubo ikintu gihari ndakivuga bahe ni kiye kintu washimye muri Festival ariko kandi ni kiye kintu unenga watoye nk'inenga uvuga ati kino kintu baze bagikosora ne bakora indi edition aya rero kuvyerekeye muri Festival cyambe na mbere mbo muri mwaka uko muri mwaka uheze cyambere ukuntu umwaka uheze vraiment bari baragereje gutegura gushika naho nabandi bantu bari haze uvuga ati je nifuza mu mwaka uza posting muri mwaka abantu benshi bara postings mugabo nibingana na gato n'umwaka uheze mugabo bagerageje kuko yabarundi Leonce yavuga ati umwaka ndawinyore ndawirengagiza urumva ikintu rero je kubyiwaje nashimye coza mu imbere nuko gusa yarondeye abashiri bazi filme siko ngo kuba je natoye wa mbere mugabo nabajiri bazi filme barazi ivyo abarundi bakunda barazi ukuntu ko vraiment abajiri aho bari nuko gusa nagituri cyambere na mbere basa ngo nagituri bansavye ngo ndabaye giturire ngo kugira filme yanje bayigiri ya mbere kandi nabwo banzi urumva numwe gusa twararamukanye twejeje ambwira ati felicitas bakugukeza yarangiye bugaro rero kuvuga ngo wazi ngo akamwana wa mama ngo kuno ico ni cyambere kandi ndabura Festival kwagera ku rwego nace mbona itandukaniro y'irya festival yo mu Rwanda yabaye mu Rwanda no mu Burundi abwo nasanze kandi nababwiye abantu banje abwiye na mbere bati bana bwawundi wa mutama wacu tugira ari yanyene bati aragerageza mu Rwanda batanze $100 uwa mbere kandi cyari kintu kiri international uraza ama sponsor afise byari ibintu ngo byarimo n'abahinda abanyamerika za Nigeria bose zaje bagacanga yataze kuvuga na 5 million ngo ntiyashika oya yataze $100 hamwe wa nyuma yacamuha 100 million y'amanyarwanda ça fait 370 million y'amarundi ariko uco compara rero na Leonce amara atanga kandi ataronga ama sponsor menshi atarya bari bako bari be yari banko niyo yatereye harimo nabandi bantu nabandi bajya mu ngo amara menshi bo bagize gusa atari nukuri rero Leonce ahari vraiment yubaho kandi rero mu mwaka uza ico nogira azorenze kuvyagize nibarundi azoronka azoraba akantu kuko filime yagera ruhisha kubijanye na award umuntu yitwa Nyama yasa n'uvuga ati nimba mu mwaka uheze bari batanze 2,050,000 no museko batanze 1 million turiko turatera imbere canke dusubira inyuma warashimishijwe n'agahembo waronse nka nimero 1 man igihembo uko kiba kimeze kose utegerezwa gushima kuko no kwishure kandi akugize ukuri wara no kwishure turariha minerva n'ibindi agahembo badwanegeki si urupapuro gusa urupapuro rwemeza ubumenyi gusa wahawe none bagwaye certificate kanaka egege certificate Festival sinovu sinzi n'umukuru w'igihugu arazi ko ijya ni festival yo mu Burundi ya sinema cyane ikintu gikomeye kabisa kuva rero uno munsi nawe ufise certificate yonyene gusa ya filme wewe uri mu filme maker ndakubwiye ati jewe naramaze winner I am winner okay noreka ku respect iyo kuvuga rero nawo go rupapuro gusa ariko rero X-ray ni ngodo ibikenewe kuko Nyama yise yibaza ikibazo mbere nanje naramufashijemwo nimba umuntu ashobora gukoresha nk'imiliyoni ndwari karaporwiza igikorwa bo bavanga umushimira ryo higanwa rya mbere ufise mu gihugu gacumuhemba umwe canke zibiri ese yandi yose arenga ko uba wayashize ko menga ntuba wazirikanye inguvu n'amafaranga umuntu aba yashize mu bikorwa kugira iyo produit ibeho bo abaorganisateur ba Festival ndibaze ico kintu barakize ko kandi barakizi barazi ko filme iruhisha urumva ariko
kubwiwanje ndabirabishije igisho gira gatatu ko Jefferson amasa 3 hajya uraraba ukavuga ati vraiment bagerageje ufise 3 bagerageje urumva kubera iki kuko muri utwo ufise ibihuha kwaza iyi festival yari kuba mu nimbari mu kwicenda nimbari ariko ba yahereye mu 8 isa nahigiye mugabo wacha aba igihuha kanaka ukuntu so bivugira ngaha abavyumvise bari muri nani waravyumvise yaswe gusiba ariko rero ubiravye bacavuga ati aho kugira uko tuba dutanga 500,000 muga kugira ikikowe kibeho je kubyongeje ndashima ko nije nabaye nani urumva amara je kubyongeje je na sino yagaya ariko na mahera make bivaye n'amafilme umuntu a produce amafilme filme atwara ubuge je yige iwanje nyene natwaye mahera ariko je vuga ati moya na zero afazali moya urumva kandi umuntu akubyati wewe waragerageje uramu respect avuga ati ni bon kandi rero se cyane umuntu akomeye cyane je ndamu critique ubwa mbere sana ariko vraiment imana ishimwe yabaze kwitaho uwo mukritika gute shaye bana guhaye award ari we uhakarari abandi hano yabo ama ikintu je nagize commentaire itanshimishije n'ubu nyene umengo bo urabona mu Burundi sinova muri festival cyane cyane ahubwo cavuga n'abantu twari muri rusange abantu bari muri festival n'ibindi kana ama televiziyo ari classique mu gihugu cyangwa ama TV online urumva mu bindi bihugu bara respecta urumva baravati trophy urabona trophy yonyine naba Harmonize je narazwe gato ngene nambuye sengre sindi gangi cyo nambara boga nka Harmonize cyo ngene afise n'aba bodyguard mwibarabara urumva nka Harmonize urumva ariko gusa mu Burundi ama defo nabonye abantu bara postize kuri ku ma WhatsApp n'ibindi ariko why ama TV nyo icubahiro cy'ikiboro cyangwa bavuga ati abantu Murundi mwene wacu yatsinze kandi reka turamuteye intege mu mavideo akabivuga reka tubishirabona n'abanyamahanga babiri nakarorero Amede nareko mbose no vuga hypocrite cyangwa ubunani siniko nabimusaba cyangwa ibiki mugabo yaranyanditse neza kuri statut kankiza akavuga ati why vya bintu no bisha muri video basi ariko kuri page banagushize ko kuri page yabo ya BM baragupostinze ni bye mugabo rero mu bindi bihugu byateye imbere muri entertainment bafata ka video bakamwaga ikinyamakuru akamati diko cyangwa izindi TV nyinshi abate bana jizana tumu supporting cyangwa tumurisitani tuboosting nani yiwe bakavuga ati bane bahebiya KX vraiment félicitations video yageragenda cyane gusumba n'ivyo bindi urumva kandi video ni kintu kigumaho urumva rero kuva nico kintu nagumye ngira ati eske abantu dukorana bambwiye ku master two ku master ari abantu badafise ari abafana benshi badafise WhatsApp yabo urumva aho ni ku ruhande rw'abakinyi ba filme bagenza bisa nuko batagukeje ku rugero washaka iyo bavuga ati ko umwaka uheze vraiment ibintu byaragiye cyane gose n'ama TV amwamwe novuga nk'amajini ni jimbere n'amakeza why kubera ki baba bashaka ibintu nyene byo gufyitiriza kubera ki je ni wofata basi agafoto kanje washira ati ebane uwatwaye filme muri mwaka n'umuntu kanaka jewe zo wafasha ejo uno musi ariko barangana uno musi ni wamamagaye bana nageraje koresha ikitoro cyanje urumva kubera iki shige wasi uvati kwazi ni support wampaye urumva sinobura amahera kuja muri ville kwa akeza neta ikorera kugira basi nkuri kigane cha 3 urumva nka déplacement igitoro cyanje urumva rero kuvuga wewe kwaza ndagushimiye kuba ufise wa mutima bati mu madam teze imbere kana ari abantu bataza agaciro ka video mu bindi bihugu nitwebwe baturi ariko nije yarageze ko ndabari hana jewe rero kuvuga iyo niyo critique niko nogira ariko gusa twikebuke vraiment ejo bazondondera agent nangura kugara ejo bazoca namaze kundi muntu zabati oya igisira aho wahise uvuga ku bakinyi ba filme bagenzawe nibaza yuko n'impanuro babazumvise harimo n'abanyamakuru of course bategeza gusupportinga bino bintu mugabo ni nashatse kumenya ngo nta kintu na kimwe ugaya ku nteguro festival yari yagize atagihari ushima iki muri rusange icyo shimiye je namaze gushima ariko gusa ikansubiremwa shimiye umuyobozi mukuru wa umuntu ara organiza festival ariwe mutama wacu rero je ndibaza nuko nabire no vuga sha sinovuga ko Jeff amajambo menshi cyane namwe kuvuga nga tuzoheze ejo oya na cyane yuko ubu bino bintu uba wabyinjiyemwe neza ndazi tugiye kuza turakuronka kesha kubera XL nawe we sinzi ko rimwe kutaro kwitahura wabaye mu bihe wikorera udukorwa ugaca wigera muhira ugasinzira ntabwo wigeze ukunda kwegera ama media cyane sinzi kwa kantu wari warakabonye hanyuma usa n'umuntu cyari bwitahure gose ku kintu kijanye nuko waburi n'umuhinga kwandika inkuru no kuzitunganya ahubwo ugasa n'umuntu ubandanye ingufu zawe kuzishira mu gukamera n'ama montage no kuva ku ruhande kwa technique
nizere yuko uno munsi ahubwo ugiye guproduza n'andi mafilme menshi abantu babandanye bayabona bon dusaba abantu mbo ico no saba gusa nuko ubu bishoboye cyangwa abanyamahanga cyangwa babandi tuhamagara ba diaspora bashaka kudusapotinga bakadutera intege naho botoma amahera turayakene muri filme ariko nigiye kuvuga ati vraiment urashoboye bandanya nibo mugaje dose uburyo jezo bandanya naho nose nazo guma nkora kujya nyine kabisa mugabo gusa uzobishobora akavuga ati jenje kugufasha nukuri zokora nk'umusasa nabo yaraje nifuza ko nkora cyane kubivuza uyu mwana mutoya abantu bishimiye niyo batamurokita nkuko numva batangiye kumera nk'abamusaba hari izindi nteguro woba uri kurategekanya kugira ahagaraye muri filme neza nyene abo umustar akomeye gose mwa bino bikorwa ndavuga Angeneila ego biriyo vraiment kandi ni byinshi cyane ni byinshi sinobivugira nga gusa kana ababishoboye bashaka kumusapotinga bakamutera intege kandi we nta kibazo je nta kibazo igihe hoze undi muntu akamufata mugo kandi akora amukoresha neza akamukoresha neza twumvikana kuko nk'umuntu yamutanga urana nk'ibindi bihugu ngo muri Tanzania ko jara ba Tanzania dukorana nabo baklamu ba Bailam baje turakorana nabo ubwo rero bajya ndazi ingene bakora je ndashaka nguba nk'umu manager akazundi muntu tukaza twumvikana gusa kugira ujya mwana nyene agira iki so cha ndamwigungira ko nk'ababandi ujye kumusaba umuntu ngo mukwira nane agaca gusa je kuzati ngo ndamusabye ngo tumukije ko yabaye umumenani sivyo mugabo uzuza tuvugane twicare ndamugobye bose no mubanira so umwana navyaye ariko namuvya mu bikorwa ya bintu nk'ivyo so aho ni ku ruhande rumwe ariko ndazi ubufise ubundi butumwa wumva wuha abantu cyane abafana bawe bana yuko batangiye no kwiyongera ari benshi ndashaka kugira ubutumwa ubasigira ubutumwa je notanga cyambe nambira ku bantu ku muryango wanje je umuntu wese ankurikirana ankunda abari mu muryango kuvuga rero abafana basi mu majambo make nuko benshi bazi iryo zina mu bafana icyo no basaba nuko baguma bashigikira baguma ntera intege nkuko bakunze filme yanje yitwa Igoya bagakundana ni filme vya maho n'izindi niga filme yitwa Fake Love cyangwa YouTube yanje gusa yanditswe ko X-Ray Bam nukuri bagume hafi bagume bashigikira bikunze bandika nimero zanje ziri muri YouTube yanje bagume bantera ivyiyumve ko je no kuyipininga hasi niyo comment ya mbere itangura nimba hari wipfuza kugira icayaga nawe wayirabe ego vraiment kuko je ikintu nyamukuru nkuni ciyumviro je fisa abantu benshi bamama ivyiyumviro ijya filme yawe bari kugenda ukunuko yitwara ukunuko ko je umuntu yumvira cyane kuva rero nimanuro ku bandi basinyasti bari kintu byo kugara bari kwishira imbere kuko nk'umutambukanye w'umuhisi nani yigeze kuvuga first lady mama buntu urumva yarigize kuvuga ati ngo abanyamarere simureke kutumaramaza turabakurikirana voilà ruba ko abantu bakuze abantu nyene bafise aho bishikanye bora badukurikirana urumva kuva rero nabandi ba cineaste nukuri twora tuve muri ziga ngendo ufuma nkaje Jackie cyane nko kutuntu tubujuju tuburofa ariko apana gutukura ariko utuntu amye n'umuntu nyene ariko arabona agaca twenga mwe apana gyo afite ngo ndamutuse umuntu kanaka ndamukuye agashambara tufise abantu bakuze abantu ibintu nk'ivyo je rero niko no hanura no kwandika kwiyumvira cyane itobe dukubitana amakopie kole nubona iyi filme ishusho y'umuntu no tufata ngo ishusho y'umukobwa urumva kora creya wemera yuko Dani ari mu bantu bashishuye ku ishusho y'umuntu bega Dani hajya n'umwanditsi uyo Dani nyene uvuga sindamuzi je Dani niyo nkuru nawuze no ndamubona sindamuzi je muntu uzi ni wewe turi kumwe twamaze kuvuga ariko arabandi bagivuga batari ngahuzi oya beshi je twaramaze kubona je umuntu wese mvuga yo nyamanda muzi turazinanye abandi bose Dani bo no ndamura mu mafoto kwa Benda muzi umengo Benda yatangwe kumuzamura mu kinyarwanda ciwacu se cyangwa uvuga ko utamuzi kubera ko utemera ibikorwa vya X-Ray to be honest no icyo kintu sino kivuga kuko umuntu wese ariko arakora filme nayo filme y'ivyondo aba yitanze na filme mbibaho gusa abafana nyene badatahura filme ni wacha bagenda bafite ejo bundi yasa no unavuga yuko Cheno yavuze ngo amede ngo yaba rero ngo yamukoze navyo gisaguma yidogra turi mu Rwanda mbatse ngo bari umuntu yitwa Dani mwamwivye Sheni none abantu bakuri ibintu vy'ibishegusha YouTube ni ibintu vy'ibishegu iravyara wocu kumatu ngo YouTube zo vyiyanganira nibibaho barazocaye bayanagura bisigura ko ari we yikwegeye rero karamba yikwegeye na Joakim twamubwiye ati wewe rero ivyo ufite tagura iminwa imbere ya kamera nibindi izogenda reka ufite tagura iminwa umukobwa ukamufite tagura ngo uri muri nani za filme z'abazungu za mbare z'abakoreya ni bande man
ingorane bana ni mu Burundi siko tumeze, iyo mico si iwacu. Kora ibintu bibabaje, kora ibintu vy'Imana, ibintu bihanura, apana bamagara ngo ajya uriko aramusomagura umusherisha. Ari umuntu afise ari romantique gusumba jewe, ko bigeje ndabinyegeza. Hani nyene wowe yaba waruvyemera gisire iyo minwe buri fata ko Okay, merci beaucoup. So musaza mutuntu nutundi nabahe bakinyi batatu mu Burundi ba film. Uvuga ati bano bantu nabo kwitondera bivanye n'ubuhinga bafise. Abakinyi ba film? Ya batatu. Icyo kibazo atesha n'abantu batatu canke abantu no nyene batatu. Ndazi ni benshi ariko ari abantu batatu nawe urabo kavuga ati babahungu kwanza. Babahungu reka duhere ko bahungu bo mu bahungu mu gukina cyangwa mu kwitanga ko ari utandukanye bwo gukina neza no kwitanga nyabona ko ntabizi cyane biteranye byose bo je kanangure kuva abantu bitanga cyane umukinyi wa mbere yitanga gusumba abandi ni Abel Nduwayo. Abel n'umusazi attention vraiment umuntu arakora gacha zindukura muri tournage mu script agacha bifyatagura uko nyaka bimira ujya mu tipe ujya ni Diamond mbi Abel je ndamwemera. Siba twashize mu professionalism. Wavuze akantu ko kwitanga. Ko kwitanga no gukora basi kwitanga cyane no gukora. Yari kupambana. Kubajya umone tugezemo. Sibige ngo wize ngo nibizo cha biguteza imbere. Ahubwo bacha barabatu umuntu afisemo ari aho ni ku ruhande rwo kwitanga. Ku buhinga bwo gukina. Buhinga bwo gukina. Ni bahebi yake. Reka bahe tumukuremo wowe urumva ani wa mbere kuri we nyene jewe wo tumukuremo. Okay mbo ugira kabiri mu bantu bakina neza vraiment naho nyene umengo atari tawura neza umengo atarafata inzira nziza umuntu abayifuza Sami arimwo Sami hajya n'umukinyi Sami vraiment Sami wona bavuga ati vraiment mugabo Sami aragerageza akinamo comedy mugabo akene serie aragerageza kwikina. Umwanditsi w'ibihe byose Amede Amede n'umwanditsi mu Burundi sindabona umuntu andika neza nka Amede kweli. Hariho abakinyi usanga bataramenyekanye mu kuvuga ati uwo bomo umwanya kaje habona ndabona yuko ari umutwitsi. Oya nabandi gusa ikibazo gusa arande abantu bishira imbere n'umuntu agerageza gukina neza ni Ribat. Ribat nuko gusa karishira imbere cyane. Bigeze byiza man. Yishira imbere gutega X-ray. Man muri film aratekanye nta nabantu benshi baba bari kumwe. Man ataze umuntu ahoza naje ndahoza ariko je mfise comportement nyene tuje. Mukamera mayagurika ariko mu buzima busanzwe. Bandi pose. Mugabo ujya Ribat. Mani muhezagire guto. Reka twiruke cyane ku ruhande rw'abakobwa turabikurikiza kwa kundi. Mu bakobwa umuntu wa mbere je mbona ko agerageza gukina neza vraiment no kwitanga birimwo ni Alvera. Uwa kabiri ni Kado. Kado ye ujya mu mama ni ngora n'ujya mu kobwa ni ngorane. Ikibazo. Ni ngorane kabisa. Na Mimi. Mukobwa wanje arimwo ujya sino muvuga ko ubu warabarenze bose. Inde ujya mukobwa wanje warabarenze bose. Oya ntabarenze arabarenze muri gutwara award bisigura ko uburenze. Je vuga ati ubu kugwego ariko ujya arabarenze anje arabarenze ikibondo cete yego vraiment niyo kina gusa afise nk'umumama mugabo ubu ari kugwego. Bibaye ngombwa ko wiyambura icuru no munsi ukaba umufana niwe mukinyi wa film ubona wo buri kurafana mu Burundi uvuga ati unara mufiri kumufira gukina neza cyane kugirika kuri byose biteranye wo buri umufana wuhe mukinyi mu Burundi shawa PCC yoni yani ico kintu sindo ndakibona neza kuko amafilme mu Burundi vraiment ndayakurikirana ariko sindafata ngo giruko mugabo uvuze ati umwandisi yo chaza ningo chaza fast ni Amede musaza ndagushimira cyane kuba waje nkwifuriza iterambere ubandanye ushininga ubona yuko bana bitanguye neza ariko kandi sinokurekora ntavuze yuko wari waberewe navuze yuko urukinga nk'umusara ariko wambaye neza linka wewe yakuravye aravuga ati kubere kuno muntu mbere yuko dukora ntari namusiza yiharaje guseka abantu ariko ubona yuko X-ray yaje atunganije neza agapudira bari sawa ubona yuko yasaneza kigano nagikoze nicaranye nawe naswi ko musoma nuko Jeff sakanwa nyene kameze nk'inzoka kagenda reka ndamukurungikira umusome
waruberewe kabisa kuva hasi kugera hejuru cyane ndagushimire cyane musaza wakoze kuza tuze dusubire ubutaha okay diko ndagushimire na cyane cyane mu cameraman wawe ndamushimira umusore muto ariko abikora neza yitwa ko musigaye mukoresha cyane musigaye mukoresha cyane twanaye turakora ijoro ryose burya muri abantu bavuga bajyama saa 8 nariko turimo okay rero ndamushimira ivyo ku mutima nawe nyene kuba arafasha mu masanamu gusa sinyene ibintu by'amasatiraso cyane oya gasa neza nta n'ugusika kabisa arasiga gato kugira ngo ngire udufreshere eko naje urazi ko ndumukala zifise bro niba nabona uwe wazigize ntibaze ngo twasize ni nakusabwo gusa tunemere ko dufise kamera nziza okay merci beaucoup n'umu manager wanyu mu Fresh TV ndamushimiye cyane byo ku mutima eka n'abafana banyu utaragira subscribe kuri Fresh TV agerageza cheko nani kuko ni kinyamakuru ko gerageza gushira ibintu vya film imbere naje rero film ndayikunda cyane gusoma ibindi bintu comment kira kabiri twana pininze byamaho mugende murabe movie yabikoze bariko barakomera induru ariyo yarabaye ni ya mbere make your comment ibyumviro byanyu turabikunda ningira kamaro tabakunda cyane hasta la vista. This is Flesh TV. We shine to progress.